ko fresh. Yes, yeah man. Peace and love. Love and peace. Uyu nguyu ngiye mufata nk'umurejande for sure. Ndamwubaha cyane, mufata nk'umuntu wa danje mu muziki. Reka muhereze ikaze atangire aducurangira nkuko mona yitwaje gitari. Ichimana yivatanirije ntawe ushobora kugitanduka kwisi y'abakobwa benshi barangyosha bashaka ko dukundana ko ndabakunda ko bankunda nakubonye rimuvuye Kigali uri kuri Safari Beach Bujumbura ndumvura nshitse ku mutima ndagutura icifuzo c'urukundo rwanje nawe ucura enyurira bisiwe numva ndaremurutse ncanangura kwiyumvira kw'icifuzo canje kizohava kiranguka sheriwe nakwiyumvise mu nikubona nawe umuntu ukimbona canangura kwizera ko tuzohava tubana ukaba nyina w'abana banje. Yeah. Umusaza yahageze. Indirimbo ni ya 2008. Indirimbo ni ya 2006. Video vyarajanye vyarasohokanye. Yes. Ko nabonye kuri YouTube yagezeho 2008. Harabaye ikibazo cyo ku create konti ya YouTube. Yes. Nico kibazo cabaye sino indirimbo yari yasohotse muri 2006. Yes. Haima Vichuvi yani ni muntu ki yatangiye umuziki byari umunyarwanda uri hariya ukuzi wakumenye muri iyo ndirimbo ariko wifuza kumenya amateka yawe shortly mu buryo bugufi. Urakoze cyane kumbaza ico kibazo benshi baribaza Ichimana yifatanirije ngo niyo ndirimbo twatanguye gukora uko bayitaziriye. Vianney yatanguye kwiga umuziki mu 92 niho Vianney yashika ku ishure hama aratangura kwiga gitari. Igitangaje gitari nayigishijwe n'umuntu atabona. Umuntu atabona aranyigisha gitari nari mfise imyaka 7 hama ndakurikira gushika 2005 ni twiyumvira kugira groupe yitwa Peace and Love. Ndazi ko benshi bayimenye nga mu Rwanda. Twari kumwe n'umuhisi yitwa Bosco Niganze. Twari kumwe n'umwigeme mubona muri rya ndirimbo Ichimana yifatanirije yitwa Igete. Uwo Igete rero yarahevye kuririmba umuziki novuga profane. Ubu aririmba indirimbo zihagize Imana. Hama Bosco nawe Imana yaramukunze kudusunzya iramutwara. Ariko niko bigenda hama jewe narabandanije umuziki muri 2005 niho twiyumvira groupe imaze gukomera 2006 tuja muri studio dukora indirimbo yitwa Ni wewe nkunda ya mbere itagira video. Hama umuproducteur w'iyo studio yitwa Tanganyika studio ico gihe yitwa Bashir acha du proposa ko twosinyiranira contrat bivanye na tala yumva muri twebwe. Hama twebwe ubwacu twaramwemereye ariko bivanye n'umuvyeyi yaradufise umuvyeyi yitwa Magi twe tumutazira Oma nyokuru aho ni mu Kidagi. Aratubwira ati je ntibikunda ko musinya contrat n'undi muntu ahubwo reka je ndabarihire album. Album ya mbere rero twe twayise Gasome ariko benshi muri album batoyemwe indirimbo ubuzima ariyo bataziriye Ichimana yifatanirije. Niho twatanguye rero kumenyekana hama turakora indi album ya kabiri mu 2010 twise Ingomurabe harimo indirimbo nkazabira himbaye ninde n'izindi nka Wombenga. Hama 2014 naho nyene turakora indi album ariko tutashoboye gutazira izina bivanye nuko umuhisi yaciye yitaba Imana muri 2006 album itarasohoka n'ubure ntazini raronka harimo indirimbo nkazandicuza Connection n'izindi. Yes. Umuhisi yazize iki uwo ngo wabavuyemo aka umuhisi yagize accident n'imodoka. Ya hari ibintu nakurikiranye naje gukurikirana rino tsinda ryanyu. Nkurikirana amateka ya Peace and Love nkabona bamwe mu Burundi bagiye bavuga ko ngo itsinda ryanyu tavugaga rumwe n'abanyapolitike bamwe bakavuga ko ngo ashobora kuba yarazize politike yo mu gihugu cy'u Burundi ariko kaza kwitirirwa impanuka nkamwe nk'abantu baririmbanaga nawe mwabyakiriye gute ese ikintu koko kibyisha inyuma mwaje kumenya nyuma ni nk'iki?
urakoze cyane. Ni vyiza ko umuntu atanga umuco ku bintu. Ico kibazo kiranduhuye cyane kuko nibaza ko ari benshi baciyumviriye iyo umuririmbyi ariko araririmba nta rwego rwa politike ajamwo. Uravye nk'izina rya Peace and Love twebwe twitwa amahoro n'urukundo, Peace and Love. Sasa uvuze ko yoba yagiye muri politike jewe nivyo sinovyumva na gatowe kandi sindanabiha n'ikibanza kuko twaririmba uravye mu ndirimbo zacu turirimba amahoro n'urukundo, turirimba umubano mwiza mu bantu, turirimba ibikorwa uko abantu babayeho. Donc mu majambo make turirimba ubuzima bw'umuntu wari we wese abayemo. Ya accident jewe naravyiboneye ibintu niboneye neza, ntamvo za politike ziri nyuma. Abo nibaza ko arabagomba gucafuza umugwi canke donc uvuga wese avize uko avyumva kandi avize uko abivuga kandi nta muntu abuze ubundi kuvuga kubera urabona ko Imana yaduhaye umuntu wahira turema turabaho uko, ariko nibaza ko kuvuga ivyo umuntu wese ashaka bifitiye uburenganzira. Nibaza ko ivyo nta na gato sivyo yakoze accident muri kumwe. Oya ntitwari kumwe. Na mwe muri kumwe. Oya. We yari wenyine. We yari karataha amabira shikanye narabona accident ko nico gituma yitwa accident. Ya. Ariko Vichu ndagira ngo uravuze uti nta kantu ka politike kariho. Narakurikiranye nsoma ibinyamakuru bitandukanye bya kiragihe. Bavuga ko imodoka yagize isa nkaho nyine yapindamye inyuma, honyine umuntu basanga yitabye Imana, basanga yapfuye. Nico gituma yitwa accident nabisiguye. Nico gituma yitwa accident. Urabona hari ukuntu imodoka ishobora kubira kiragenda gutya kujya kunigenda hama ikiyubika birabaho. Ijyare ntiyigeze niyubika yoyo kandi biratahuritse ko yitwa accident. Nibaza ko umuntu wari wese atahura ibi vyuma by'abazungu bujya ibi vyuma abazungu badukorera ni hatari. Kugitwara ko umuzungu araba yaragihaye vitesse we nawe ukiyumvira kugitwara kucumva or umuzungu yagikoza afise impamvu yatumye agikora kuriya nawe ugasimbira kugatwara. Nibaza ko biba ari ibintu vyumvikana ko imodoka ifise uku uramaze kubona uri kuratwara imodoka hama ugafata ijya frame uri kuriruka. Uramaze kubona ko imodoka igira ivyishaka vyose ni iraguruka iragira iki kubera ijya frame wirutse cyane. Urumva ko ni ibintu biba bitahuritse kubera ko yitwa accident nta muntu numwe bari kumwe yoshobora kuduha umuco. Reka tugaruke ku buzima bwa muzika. Ku buzima bwa muzika aragiye umuyisi aragiye ariko Peace and Love nago bigize bacika intege barakomeje. Imbaraga mwazikuye he zatumye mukomeza nubwo mugenzi wawe Igete yaje nawe kuvuga ati reka nkora indirimbo ziramye Imana aza gusa nawe nk'uparitse urakomeje byarakoroheye? Nibaza ko Imana ifise uko itanga ingabirano kandi urana Imana ikoze ikintu igutwaye umuntu iguha n'izindi nguvu ku ruhande zo guca umenya ko utegerezwa kubaho. Mu Kirundi niyo bavuga ngo uvunitse aca yiga gucumbagira. Donc narabimenyereye jewe ubwanje jewe mu mutima naravyakiriye ndavuga ko nta kundi Imana nivyo yigirira niyo yabikoze nako yabikoze. Rero Imana urabizi ntiharirizwa ikora ivyo yipfuza. Amaje inguvu ndazivise inguvu nibaza ko ziva ku Mana sinovuga ngo ni inguvu ziwanje mvuze ko ari ziwanje no bambeshe. Reka tunyuzemo n'umuziki ku byo waduteguriye ku ndirimbo zaba ari zawe cyangwa se zaba ari izindi mu bifuza kuba wadusangiza. Reka tugwereze umwanya uducurangire. Namwe umpereye kugumya ibanga vyange bikunde nzoza kuraba wanje nkunda none ari hega yemwe. Nanzi Imana nimwe nshaka icyo kuma sinshaka kuvumbura singombwa umutima nubinkundira ubona kunze nyamubona ari heba ari
ariye kiroroge wanje ariye kibasumba wanje ariye kiroroge wanje ariye kibasumba wanje. Yes, indirimbo yitwa ari hehe iri mu rukurikirane rwa kabiri twise ingomurabe. Yes, ingomurabe. Hey, nabwo ngo numurejane ngiye mufata nk'umuntu wakoze umuziki hambere kandi kugeza na n'ubu umuziki we ukaba ari umuziki wumvwa cyane. Amateka ya Peace and Love yarakomeje urakora wigize wongera kubona abantu bakwiyungaho cyangwa warakomeje gutereka nkore n'ubundi ngomba gukomeza ngakora ngenyine. Ndafise groupe nka Vishu usigaye hama murabizi ko hano mu Rwanda hariho n'indi groupe yitwa Chair Jazz Band. Iyo Chair Jazz Band niyo twatanguranye twiyunga nk'umugwi ukomeye rero uvuza ivyuma vyose live. Umugwi Chair Jazz Band hano mu Rwanda urabica bigacika murabizi. Hama je nsanzwe mfise uwundi mugwi kandi no kwita umugwi wa kabiri, donc ni nk'umwana wa kabiri. Chair Jazz Band ni umwana wa mbere, hama uwundi mugwi ari wo citwa Peace and Love. Peace and Love Band ni umwana wa kabiri bari Bujumbura. Nibaza ko mu misi zoza nabo nyene tuzoraba ukuntu tuzana kugira ngo twerekane ko mu Burundi hari amatala menshi cyane. Benshi baribaza igituma Chair Jazz Band ivuza umuziki kujya, ariko bivizaho vyavuye no vuga n'abandi rero i Burundi ni benshi cyane. Twizera ko mu minsi iza canke mu myaka iza no mu mezi aza ibintu bizoba bimeze neza cyane n'andi ma group azoshobora kuza ngaha mu Rwanda. Yes, ubu ngubu tuvugana Vichu ni ibicurangisho bingahe azi gucuranga? Ibicurangisho vyose uzi: guitare solo, acoustique, basse, na piano, batterie, no kuririmba, ndi compositeur, en même temps di producteur, vyose uzi kubicurangisha. Yes, vyose. Na kimwe utazi gucuranga? Na kimwe. Umaye piano ngaha nyene ndakuvugiriza, umaye guitare yo urabona niyo mfise, batterie nayo nyene ndavuza. Vyose kabisa. Hanyuma umuntu watubwiye wakwigishije gitari ku myaka 7 ukayigishwa n'umuntu utabona, uwo muntu yitwa nde? Uwo muntu yitwa Gilbert, yari umwigisha ku ishuri ry'abatabona ry'Igitega yitwa Rumuri. Nawe wigagayo? Mushasha yego, kubera nsanzwe mfise ingorane zo kutabona neza. Mvuze kutabona neza ngira abantu baca bitahura mu Gifaransa niyo babivuga neza ni malvoyant. Umuntu abona bukebuke. Rero iki? Ni ingwara kuko rabizi ko ino mu Rwanda muhita ngo mu cyaro, ruguru usanga umuvyeyi atazi ko umwana kiri mutoya arana ntashobora kuvuga ati mbabaraha canke ngwayaha. Mugabo ko agenda arakura niko amenya ubwenge, hama ugasanga vyarabaye uko nyene kubera umuvyeyi atigeze amenya ingorane umwana wiwe afise. Ugasanga rero vyagoranye ko ashobora kumuvuza kare, bigaca bisaba ko usanga umwana yagize ingwara nyene, ingwara yo kutabona. Ni ingwara wavukanye cyangwa hari ingwara uvuze uti mu cyaro hari igihe umuntu bashobora kumuroga wenda iki? Ni ingwara wavukanye ukivuka cyangwa? Ni ingwara navukanye baragerageje no kumvura kuko ubwa mbere sinabona naka gato yinshobora kubona. Mugabo baragerageje kugira operation agashika 3, hama ndashobora kubona bukebuke. Yes, abo babigukoreye ni hehe? I Bujumbura. Hari abaganga bagufashije bakomeye baba Rusiya. Yego. Ubu nguru urabona uko biri, ushobora kubona ikintu ukamenya ni iki? Ndabona bukebuke atari cyane, ndabona bukebuke. Okay, reka dukomeze n'umuziki wongera uducurangire ukaririmba dutegure. Ariko hari izo ndibuze kugusaba. Munyemere hari izo ndibuze kugusaba. Nk'izi ni yitwa Nairobi, Hakinaire. Nibi hari ukuntu yumva. Hari indimbo z'abahanzi b'Abanyarwanda. Uyu mugabo narindi mu gitaramo cye nimugoroba. Hari indimbo yacuranze z'abahanzi b'Abanyarwanda ndumirwa. Ibyo ngibyo niba ujya wenda kubeshya ndaza kuzimusaba ngenzi mwisabire aziducurangira. Harimo indirimbo ya Bruce Melody, harimo indirimbo ya Urban Boys, harimo izo ni indirimbo yacuranze nanjye wenda ndavuga ni I salute you, I salute for sure. Reka aduhereze kubyo duteguriye dukomeze. Abahungu baraho baryosha ikiyago, akaziki kari hano kagashiramwo ibirungo, icupa turingi
bajya imwe iyindi iziritse inkuru ku yindi ku maciyazi menshi menshi kusanya tujya mahera naho rumurume cyane turusiga tambe dutamba kayege ebaga ejo nubwo tondi peru woyo woye ukaba ufise ako gacupa kawe gakuyakuye nta bundi buhinga ukaba ufise ukunda budigadiga umubwira utiyo nta bundi buhinga izo nkumi zizo twozigira aho uca hose wumva ari deodora inzaha ibintu abasize n'ubugesera ku mahotaro ntibanyerera n'amayobera meyemwe nimumire genda bareshe sigaho ntibikuhange naho mfize umugore genda rikore mugaruka nuhatumukurire vishu love iyo ngo yitwa nta bundi buhinga ubwo dusiguye mu kinyarwanda ni nta bundi buhinga donc uri kubwira umuntu uti umunsi umuntu abaho rimwe gusa umuntu abaho rimwe gusa ryoherwa ugifise ubuzima urabibona ugifise ubuzima ryoherwa ko ntawuzi ivyejo ntawuzi ivyejo nyemerera duhita tunazamuka ndumva uburyo amanota y'indirimbo ameze bijya guhura n'indirimbo yitwa Ikinya ya Bruce Melody kadukubitiremo gatoya niwe wadukubitira gakora si gatoya kuko ziri mu ndirimbo araririmbye aho yakoreye igitaramo hano Kimironko ndavuga ni ewana uno mugabo aratangaje reka udukubitire kuri iyo ndirimbo gatoya. Yes twaweye twasinze gusa ibibazo ntitubihuje twaweye twasinze gusa ibibazo ntitubihuje ubuzima busanzwe sindi umunywi sindi n'umusinzi narayoye bidasanzwe nunguka inshuti ntaziza abasinzi twaweye twasinze gusa ibibazo ntitubihuje. Yes, hi. Nimukumbi sereri nawe byeri na rikeri zikomora nimukumbi sereri navanze byeri na rikeri mfite umujinya gusa ufite intandaro zikomora nta kibazo ushaka kwiteza. Izi ni indirimbo zimwe mu ndirimbo ziryoshye cyane zituma abantu baryoherwa cyane kurumva ni indirimbo zisa nk'iyi nta bundi buhinga ya Peace and Love ni indirimbo zo kuryoherwa uri mu kabare uri kuraryoherwa wasohokanye no musheri wawe uri kuraryoherwa umerewe neza turimbo nk'utu uratwumvuga cyane uvuga uti yes umuntu abaho rimwe gusa. Nyemerera mu masegonda make none ngusabe nta kibazo kuko nawe umeze nk'umuntu udashaka kwiteza ikibazo na kimwe. Kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu nshaka kuvangira nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu nshaka kuvangira leo ndashaka kubasubiza only budding this so ntabwo nshaka urugamo abana n'abakuru ngaho ni mu makaya
sinsubira abantu abankubira no 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 I don't wanna hurt someone so I just wanna chill have a good time for abantu banenete twepaka abana n'abakuru ngaho ni mu makanya sinsubira abantu abankubira no 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 nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza yeah ndashaka kwirirwa neza yeah ndashaka kwirirwa nseka yeah nta muntu ushaka kumvangira rap ya Riderman wajya ntabwo twabibara kuko abantu benshi muri ino ndirimbo icyo gitero kibagora muri ino ndirimbo abantu benshi bagorwa n'ikino gitero cya Riderman rap ye nakubwiye ko ni tala umuntu aravukana tala Imana ikakwihera ingabirano kabisa ku buryo ntacu bumvise uri Imana mugabo niko Imana ibigenza nyene nico gituma Imana mu kuturema ndakunda cyane ukuntu Imana yaturemye mu tungana mugabo ubwenge uko tubukoresha kukaba gutandukanye yes kwisanga wabrotse cyangwa se wafashe indirimbo nk'iyi ngiyi y'umuhanzi wo mu kindi gihugu ukayifata yose biza gute urayumva ugahita wumva urayi bo nibaza ko ni muri bimwe nakubwira ni umuntu abafise tala kandi hari indirimbo usanga novuga zakoze ku muntu uko bigenda kose ugasanga indirimbo wayikunze umvije indirimbo nta kibazo canke ikinya ni indirimbo zituma umuntu abaryohewe ushobora kureka gufata indirimbo nk'ikinya ukuntu ibimeze ni indirimbo iryoshe gutamba iryoshe kumva mu majambo ushobora kureka gufata indirimbo nta kibazo ni indirimbo igutuma kwisanzura kwiyumva mu vy'uburimwo vyose mu giheho bufise agacupa biba ibintu bimeze neza cyane yes well hanyuma abarundi bakurikiye kino kigano munyemerere turebe umunota umwe wonyine turebe niba hari ubutumwa bwanyuze kuri official Reddit and page ya Facebook turebe niba hari ubutumwa hari icyo mwaba mwabajije uno mugabo hari nicyo wababwira abarundi bakurikiye kino kiganiro ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakurikiye kino kiganiro no babwira gushigikira imiziki yabo abarundi no babwira gushigikira imiziki yabo abanyarwanda no babwira gushigikira imiziki yabo uko abanyarwanda n'abarundi ni bamwe turavuga tukumvikana nibaza ariko byoba ari ibintu byoroshe kuba umuntu ashobora kuririmba indirimbo y'ikinyarwanda ngaha n'umunyarwanda aje akaririmba indirimbo y'ikirundi biba ari ibintu vyiza cyane kuko nimba dushobora kuba dufise ururimi tuvuga mu Burundi abanyarwanda bakatwumva canke abanyarwanda bavuga mu Burundi tukabumva nibaza ko biba ari ibintu vyoroshe cyane kubabwira nti kurikirana imiziki ndundi canke imiziki nyarwanda ni ibintu bimeze neza cyane kuko dufise ururimi ruduhuza yes ndabona igihe kirimo no kugenda kidusatira cyane hari indirimbo duteguriye mbere yuko duclosinga mbere yuko dusoza hari indirimbo duteguriye ariko hari nifuza gusaba hari niba ari groupe Lewanyika imeze gute indirimbo ga sina makosa ni nibaza ko ikiganiro gihava ki reka dukubitire kuza duteguriye okay yes ndahejeje guserura ikiri ku mutima umwelari mfize ku mugambi umwelari naratoye mu bandi ahejeje kunkurira inkoni ku gishitsi nakoresheje uburyo bwose nongera nca mu nzira zose ndugurura inzugi z'umutima wanje yanse kwinjira yigumiye hanze yanka urukundo rwanje nagerageje kumusigurira ibice bigize irivuga gukunda namweretse inyitangizo ndamubwiye itsitso nshitse ku gasozo yambwiye ngo
ndamukobera ndamubemereza ndashishitira ariko yanaye kuwa amazi ambwira ko afise ntiyikundira iyo kubera ikumukunze atari wa gukunda kukugukuza utokukunda nawe kurukundo rwihangana kandi rukemera vyose hari uwakunda utamukunda ninde yonyishura ninde ninde. Ntekereza ko abakurikiye The Turn Up ku munsi wa none mwaryohewe n'uwo murya w'inanga na undi yitwa Vichu ngiye ndongeraho legend. Vichu legend. Vishu love Ju. Vishu ni mtu wa love mengi sana. Yes. Hanyuma Vishu tugana ku musozo urubatse? Oya sindubaka. Nagurubaka. Oya. Wibitsa amapenzi menshi umuntu waboneka wa urukundo ni rwinshi cyane, urukundo ni rwinshi cyane. Vishu love. Vishu. Kabisa. Vishu love. Kabisa nawe niba ushaka kuba hari ukuntu abanyarwandakazi hari ukuntu mwa sawa. Kuri Instagram witwa ni Vishu Peace and Love. Facebook urayikoresha? Nico kimwe ni Vishu Peace and Love. Twitter na YouTube Vishu Peace and Love ya. Hanyuma tugana ku musozo ntekereza ko nugaruka mu Rwanda ndabigusabye uzatumenyeshe. Nugaruka mu Rwanda uzatumenyeshe wazanye na bande yawe yindi cyangwa wa mwana wawe watubwiye uri hari Bujumbura. Muzatumenyeshe tubazana hano mu kiganiro live mwongere muducurangire kuko umwanya wabaye muto ariko ndifuza ko mwazagaruka. Sawa tuzoza kabisa tuzoza. Nimwadutumira kandi tuzoza kuko nibaza ko mwarabonye ibitangaza ejo ku munsi kabisa w'Imana kabisa. Reka nshimire cyane witwa Happy Famba watumye tubona uno mugabo akabasha kuza muri kino kiganiro. Yewe nshimire na Vishu Love. Icyo umenya cyo nuko Vishu Love ari muri The Fighter Production ikabirongowe na Happy Famba agenda muzi ku izina rya Showman. Showman. Reka tugane ku musozo hari ijambo rya nyuma wagenera abantu bari bakurikiye kino kiganiro tugasoza. Ijambo no babwira nuko mfise agaseke gashasha indirimbo nakoranye na Lady JD mu Tanzania kazi nayugururiye mu Rwanda ku munsi wejo uheze wejo indirimbo yitwa Kugatumba. Abashaka kuyiraba bayirabe kuri YouTube wandika Vishu Peace and Love Kugatumba by Vishu Peace and Love featuring JD. Uco bibona hama kandi ndababwiye ko ndabakunda cyane. Yes.